Here c'est comment? Bien. It's fresh. Yeah, I'm good. Sha long time kabisa karibu. you Je narabonye so story much. yawe yejo ndavuga ati uyu munsi nigitokurondera. Okay. Tuvugane karibu none. C'est comment? Thank you. Uracanye na boro yawe nyene? Twatuma Yeah, twawe yeah, nyene. yeah, yeah, yeah. So I don't know bien. Najua, ndio vyangu. Dufashe twatu. Yeah, double. Merci beaucoup. Biko sasa mabusha. Bien. Umeze neza. Long time, busy vya hatari. Nushaka tubonana. Gisagara ni kinini. Tukaba twese tubura complètement. Nice one. Le fait que ndakuronse d'après story yawe nabonye ejo kuri social media yawe. By the way, yari ryamye merci. Thank you. Cheers for the family. Yari ryambere mbonye wirekura ku social media yawe. Yeah. For the first time ndavuga ati c'est sûr arinze yandika bino bintu bivuye ku mutima arinze yandika bino bintu hari ikibazo cabaye. That's the reason why navuga ati reka ndakurondere duchillingane cause abafana ni benshi warubatse umuryango munini ni benshi bagufitiye icyizere muri career yawe. Yo tupige story tuyage vyinshi to vibing kurania Friday yo ku vibing kama kawa la kubali. Hey what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh. Kure ko ni Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo ku vibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabuzz for real. That's my name Kamakawa. Merci beaucoup kuri wewe umaze guklika kuri kino kiganiro ngo mbuye kurikirana du début à la fin kubera yuko muri kino kiyago uza kwiga ibintu byinshi, uza kumenya umuntu natumiye deep, uza kumenya ama stories menshi atandukanye. That's the reason why nahisemo gutumira Tasha Oda. Tasha Oda ari ryambere aje ku screen ya Imbere magazine. Hari impamvu yaje ku screen ya Imbere magazine. Tasha Oda shaka kubwira yuko benshi twamumenye muri management yitwa Lavash Entertainment, aho CEO wayo Chief Executive Officer yari Alvin Smith, one of the hit maker dufise hano mu gihugu ciwacu. Ni Tasha Oda umwanditsi w'indirimbo nyinshi zakunzwe zaronse ama viewers menshi, shatse kuvuga Tamu, shatse kuvuga Colesere, the brand new song by the way, shatse kuvuga indirimbo ari kumwe na Alvin Smith yitwa Delila. Ladies and gents, you already know mono turi kumwe ni Tasha Oda. Tasha, akantu nkunda kiwawe kajyaga ya intro kawe ducishirizeho gatoya. See ya Tasha. We see you. Here she is. Ari ngaha muri hangout hamwe na kabuzz for real. Umeze neza? Yeah, I'm good. Everything blessed. Yeah, meze neza kweli. For real umeze neza? Yeah, I'm good. D'après story twabonye jo ku social medias ya umeze neza? Yeah. Meze neza ku ruhande rumwe. Okay. Mu buzima bwa misi yose. Yeah. Meze neza. Ariko kugira wumve ko meze neza ni kubera yuko uri kuraryoherwa muri iyo moment urimo. Nice one. Kirengagiza ibibazo ufise apartire yabyo. Kwirengagiza ibibazo ufise ukacuhitamo umunezero. Yeah. Ni bintu uje kwiga ubunye canke since before nuko usanzwe umeze? No, siko nari meze gusa naravyize bivanye na challenge ubuzima. And then ndavuga ati kumbe rero harya ubuzima ubugumije burashaka kuguma. Then ndavuga ati rero nyimba ubona yuko ubuzima ubugumije burashaka kuguma bugumye. Then urashaka guhitamo umunezero. Nice. Umunezero ni choice. Only choice. Ni choice umuntu yiha. Yeah. Caption. Iyo bayita today's caption. Yeah, hari ikintu uvuze kijanye na challenge. Sishaka kuza mu challenge y'umuziki, ndashaka kuza mu challenge nka Tasha Oda ari outside the music industry. Challenge z'ubuzima Tasha maze guhura nazo nizaye. Nimba atari banga nk'umukobwa, challenge z'ubuzima umaze guhura nazo nizaye. Challenge novuga ko atari nyinshi cyane. Ariko byageze gute? Challenge zaje mu gihe nisanze n'umuntu akunda gukora. You know? So nibaza yuko ariho naciye ntangura kuza ndabona ama challenge. Ubundi bwo je yo mvuga ati let me reka mpitemo kudanda basi singira ama challenge kwa you know. Cyari kuba ari ibintu byoroshe, you know. But in the moment nisanze n'undi umuntu akunda gukora. Kabose ndakunda gukora. Na brof. No black. Then no challenge nagize nuko nari mfite impano nyinshi. Natasha nkaburamo imwe mpitamo.
nkaguma nari mfite ubwoba bw'akazoza nkavuga ati maybe reka nigiki yani kugira nk'iframbo byose hazogire moments basi okay hazogira ikintu kimwe kigira ico kimariye ariko muri ibyo byinshi neza nice one abakobwa benshi surtout ma generation turimo ubonye usanga kenshi barondera ubuzima bworoshe just kugira berekane yuko kuri social media yabo ku ma Snapchat yabo kubiki babaye ubuzima bwiza bugize iki tandis que badakora ibintu vyatari kwe kutahisemo ubwo buzima bwo kwa kunyene choice narahisemo so that's ukuntu jewe nakuze ndi muri kohad nakuze nkijijwe you know sinovuga yuko ari byo byatumye ntaja muri ibyo bindi byose kwano ahubwo n'umutima wiwanje like abavyeyi bawe ukuntu bagukujije nyine ndanabihita bivana n'ibyo nakuze nkurikirana cyane that's why rero nigeze mpitamwo uburyo buzima nakuze feel like nakuze I don't know how I can say that. Utaronka liberty kwiye. Ntaronka liberty kwiye. First of all, and kandi nakuze fise ikintu cyo gushaka kwigisha. Like nakuze shaka kuba role model, you know, something like that. Ubicirore c'abandi. You know. So rero novuga ko ariko nakuze sinzi nta nguvu nyinshi nabikorana nta nguvu nyinshi zahabaye ahubwo niyo choice nagize. Nice one. Ubu nyumaze ku umustar ndibaza byo gukizwa byaragiye impande gatoya si cyane gose like before tuvyemeranye sivyo it's not like big nka before ukuntu wari ukijijwe this time around uri muri mu bundi buzima I mean entertainment ivy'imiziki imyidagaduro sivyo urahura n'icyo challenge some people bakubwira ati kuri kurakora tu es belle uririmba neza you so pretty bakubwira ati ndagushiriye ubuzima bworoshe ngaha I will give you everything you want but reka kwitera stress urahura navyo urahura n'abantu bakuzanira those kind of challenges okay kabos just sinzi impamvu nakuze numva gukora basi ibintu donc sinzi impamvu nakuze numva umenga like umuhoga nawe nyene arashaka gutera imbere nawe nyene akoze atari uko haje umuntu kanaka atari uko like you know ashaka ubuzima buri easy you know so ubuzima buri easy ni bwiza hari abantu bagize amahirwe birabahira you know kuri no mwanya hari igihe bashaka kuvuga ati Tasha okay Tasha ndamukunda n'uvuga myiza arakwiye kwicara agatuza gusa je nkakora everything you know yicaye you know but novuga yuko ico kintu kiri muri jewe naranagisengeye niba ndavuga ati man ndagusavye umuntu azoza mu buzima bw'iwanje if a new future husband something like that ndagusavye ntazoze afise esprit yo kudakora hari umuntu ashobora kuza kwereka before is great kora ariko mumaze kubana bigatangura kuba challenge yuko wewe gukora ndakunda gukora ndizerera bukuri ibintu byose bibibe like you know by the way kimwe mu bintu nkunda kuri wewe ni mentality yawe na spirit ufise muri wewe ni bintu biri to the next level kandi courage bazanya muri yo esprit nkuko bivuze ko ushaka kubicirore cy'abandi bantu birarenze byatari ikintu ushaka kumenya ni kuva gukizwa ukaja mu muziki Alvin Smith mwahuriye he sindi ko ndabona agasibo na Alvin mwahuriye he wowe umukizwa ukijijwe uri wa muntu wo mu rushengero ibiki nibiki Alvin mwahuye gute hagati chemistry yaje gute kugira muhure na Alvin okay reka dusubire inyuma gato ngo kizwa no okay novuga yuko ndubu nacakijijwe atreta nahora nubu naho nari naragiye muri music je antuka ninjira muri CLM then narumu poto nari like sinzi hari ibintu bitwa welcome team abantu binjira muri CLM murabizi nari umuntu protocol abwira abantu karibu mu rusengero welcome unabwira turabiriwe something like that you know so nibaza yuko gukizwa canke ivyo nagiyemo zishaka kugira abandi kubaha influencer canke kugira iki ariko a partir yiwanje kuja muri music ntibisigura yuko ntakijijwe parce que kuja muri music nakazi tunagiye muri music
kubera yuko arakazi you know kandi nta kazi na kamwe katagira amakosa akazi kariko gusanga donc akazi kariko kose urashobora gusanga wabeshe urashobora gusanga wagize iki donc ni zimwe muri challenge z'akazi then rero hari abantu babona umenga umaze kuja muri music ngikijijwe ntigize iki so navuga ivyo biza gute biza mu gihe wowe nyine ucibihitamwo cyangwa ugahitamwo abagenzi kavuga ati je rero nshaka kugikiro nshaka kuvibinga then sinyikeneye kandi ibintu by'agakiza kwa dukora you know but jewe kuba naragiye muri music nagiye muri music nk'akazi hari abandi bareka hari abandi basi bava mu bintu bijanye no gukizwa just kubivamo ako just nabivuyemo narabigumyemo nuko hari abantu bamwe bafite ukuntu babisigura bafite ati iki niki no but me I don't care but ikintu cyo nyene inzi gender zikuri muri jewe nta nshaka kubwira ndakijijwe ntuvyemere then ndakureka sometimes nabintu ukora bijanye n'umuziki bigushira kure gatoya no gukizwa kwawe because you already know the music industry now muri siècle turimo ni byinshi bikorwa just kugira utange impression yuko you are an artist sivyo nibibaza yuko hagira moment usanga wanyereye kugira bivuze yuko mu kazi turashobora kunyerera kugira iki bibaho bigagutwara kure yo gukizwa kwawe bikazana na image mbi kuri eglise wawe usanga usengeramo zose then nibaza ko ari ibintu bishobora kuba biboneka hari igihe nyene you know nibaza ko ikintu Imana ikunda ku muntu n'umutima uri uciye bugufi umutima ukora ikintu kibi akicuza you know and kavuga ati Mana mbabarira kubera yuko jewe okay kwicuza like gukora ikintu kibi ukumva ko umutima wawe uri kurakwagiriza and then uka like gasaba Imana imbabazi ibindi bikabandanya ariko tu novuga yuko ntivyoroshe gukora music no kuba biragoye nice one niyo point nashaka kuvuga bigoye gute tubwire basi muri make nka challenge uhura nazo gukizwa ukongerwa gukora n'umuziki the experience or if is of course kabos let's go so ndavuga yuko challenge zirahari challenge zirahari like when gute example basi go straight you know cause ni benshi bakurabira akarorero so ifo kibamenye ivyo bintu nkuko wavuze ko ushaka kubiki icirore ku bandi bantu okay novuga gute nivuga ko bigoye gute novuga bigoye hehe bigoye umuziki kuzanira abantu batandukanye n'abandi bari muri eglise ikuzanira abantu bari muri business abantu donc abantu bakoresha icyo cyose kugira baronke amahera you know then nza kumubwira the Christian or what you know akubwira ati yo ni business turi muri business if wahisemo business ngo dukore business you know so novuga yuko ubugiye mu yindi si and then novuga yuko ikindi kintu novuga ni mugihe winjire muri ijya yindi si basi novuga y'umuziki kwa then urahura n'abantu batandukanye you know urahura then nyine kwa kuntu muba muri kumwe kwa kuntu mugenda muraba abagenzi nabo bantu then hari abantu baba bashaka hari abantu akubonanye n'umuntu kanaka muri mu bintu by'akazi wewe yiyumvira ibindi bintu iyindi image canke ahita guha meaning you know ngo nyine ahita avuga ati uyu nawe ameze nk'uyu then nibaza ko challenge ya mbere ari abantu the way bavuga kuvuga kabos je barigeze kumvuga bitangura carrière musicale nibaza ko jewe kubera yuko nari nzi yuko narabitahura kandi no muhiri wacu barabitahura
mama wanje yarabizi ko nkunda umuziki you know ariko mama wanje nayigeze gushaka gutangura ariko ndabiheba parce que mama yambwiye ati we banzweze ku ishuri and then weze ku ishuri uzobandanya n'umuziki you know then nahejeje ku ishuri nishabu fasta kubera nari kugira winjire muri music you know ne commentaire ambia kubabaje bantu bakuvuze ko uravuga ati navuga ko social media donc ibintu byose nabonye byari ibintu donc narimenyereye kuvuga kurya akanatsinda the way I dress you know then nyine jewe nashaka gukora akazi je ndakunda ndi mu kintu ndakivuye ujemo then nyimba ari you know nyine ndakunda you know umva katashaka cyo karagiye muri traumatisme gatoya nyine muri depression gatoya you know family kujya kubona mama washaka kuba gutahura ariko abantu bose kavuga ati umwana wawe aragiye kuba indaya agiye mu biki ibiki you know ariko step by step baragiye barabitahura barabona ko atakibazo gihari barabona yuko ata muntu muri niyo yoba yarahindutse. Give me cheers. Nice one. Okay, yeah. Yes, the question here is again. Wewe na Alvin mwahuye wapi na wapi? Kukizwa na Alvin Smith wapi na wapi? So, mwahuye gute? Niche kintu cyaba. Alvin yaje naravuye mu bintu by'amakorale, ibiki, ibintu byo muri eglise, you know, nari narabihebye. Yeah. Karuko ngo nagiye muri music, no. Ariko bw'impamvu zanje kanaka zatumye nkabandanya. Donc, hageze igihe mbwira ama deception y'ama eglise. Kuburyo nyene mvuga ati ubu rero it's me and God. Ubone kwinjira muri eglise nkivira, you know. And then rero Alvin wewe nibaza ko umuntu yaduhuje na Alvin yari Kelina. Okay. You know. Rero Kelina harigeze igihe haca muri moment nkiye ndiko ndacamo jewe management yiwe yararetse kumusora indirimbo. Then Alvin Mugeri yari yumvira icyumviro cyo kugira iyo label yaramurondeye Kelina. Maze kumurondera Kelina and then Kelina urumva niba ari bwaze na management yiwe hari gushaka kuba mu gihe nkiki injeyo ndimwo kabisa and then ugaca usanga contract irahera peu importe yuko ivyo bikorwa byawe canke batariko baragusorera you know hari igihe usanga hari ibindi donc karama hari donc hari ibindi vyandikwa bituma utashobora kuvaho hantu mu gihe contract yanyu itarahera you know. So nibaza ko iyo moment yararimwo amuhaye proposition kiri yaramubwiye ati je nivyo akunda ko sinturaheza ariko ndafise undi mukobwa nzi azi kuririmba neza you know niko kuca duhura na Alvin eko. How was the feelings umunsi wumva yuko Alvin akushaka muri management yiwe? Nibaza ko byari ibintu byiza cyane cyari ikintu cyiza cyari ikintu sinenda cyiteze ndetse ko shobora guhura n'izindi label twakunda usanga muduga something like that you know aho kumva nk'umuririmbyi ashaka kumanaging undi muririmbyi then ntizari byoroshe kwanza kwizera you know kanatsinda yuko nari mu gihe kitoroshe cyari igihe nafise akazi cyari igihe j'en sais pas, you know, then arayandikira message ugati niba wari uri mu bihe bigoye nyene mu bihe bigoye cyane you know by'ubuzima and then maze kubona message ndavuga ati n'umuntu ashaka kunyiba n'ubukene mfise n'ingorane nifitiye arivira yuko byava bikunda you know sinigeze ndabyizera first of all nabonye umenga n'umuntu ashaka kuba ambesha babantu nyine babesha mu social media and then after rero kubera Kelina twaravugana after rero yaho niho guca nsanga yo message ya Kelina kandi nari namaje kuyirengagiza iyo message navuga ati n'ububesha maze kubona rero mu nyuma message ya Kelina yaje mu nyuma acarambira ati nahaye nimero zawe Alvin ashaka ko mukorana kandi ari serious kati ibintu suna Kelina kubera Kelina vraiment namye ndamukunda narakunze ukuntu yifashe kuva yinjiye muri carrière yiwe musicale then n'umuntu atamakinga ndanifise nawe ngo ibiki n'ibiki niyo guca ndamwishura message Alvin n'umuntu ari direct yari mu kazi ari straight yes arakwandikira message test yata umva ya message usangamo akaba harimo ego canke oya hana ibintu birebire usubira kumubaza ni wisigure gose ngurumva ngo ibiki n'ibiki no
donc niya message usanga ibintu byose ari wowe guhitamwe kabisa. Yeah. Yaje uri muri crise yatari mu bibazo by'ubuzima bw'iwawe. Yaje kwereka yuko turinjiye muri contract je nawe hamapaha mwanzo ukomanda gwa amahera kugira maybe bishwe guhindura lifestyle yawe canke yaje muri yawe yo kuvuga ati reka dukore amahera zo kwinjira tuzoraba ukuntu tuyagabura. C'était comment? So yeah, donc hari ibintu yatanyemerera first of all nimba atari banga nibiki kubera batubwiye wari muri crise y'ubuzima wari umeze fo vyatari. Okay, par exemple kwanza okay akazi ndabyibutse ni kare bwahere gusa kare mugwera kubera nabona umenga bako kazi ndimwo nta birenze nta you know y'amahera usanga since abantu bose nyene bashaka kuba kandi turazi nk'abakobwa mufite ama dépenses menshi mu buzima ndetse n'ama dépenses jewe muri family nibaza yuko twege abana uko tuvukana turagerageza like sinzi ukuntu babivuga ariko turakora kugira surviving, you know. Jewe ndakora unapambana ndagakora haso ego na mama wanje agakora tugahuriza hamwe if it's about to pay rent inzu canke you know nyene nta muntu umwe yicaye nta muntu umwe afite charge yiwe mu pushing family. I got you, you know. So yeah, that's why here very easy. And then ako kazi naho naenda karimwe na hari kintu nashaka kukavako avuga ati tubigenda gute naya make atangira ya charge nyene bampaye birasaba yuko ndakagumako mugenzuro nka kandi gasumbyako then nzoca ndakavako ariko Alvin yaje ndi muri process sasa rero aje nari mu bintu bijanye n'ubujournalist. Okay. Ndiko ndakora ku makamera ugira introduction yawe uvuga ati uyu munsi mutumire wacu ni ka boss for real. Nakubali. Okay. Yeah, navuga ko ito nari mu bijya by'ama TV online. Amaze kuza carambye ati rero nshaka kubandanya dukorana uri mu journalist ibyo bintu ntibijana sa kuhitamo ikintu kimwe. Jean kubaka brand y'umustar. Okay. Yeah. And I couldn't ndamubwira ati sasa none ko je ndafise ibintu kanaka afise amasharge muhira nshaka gukora then nshaka kwicara ngo ndatanguye umuziki ngo mbaze ngo ndindire ngiye tuzogirira ngo imbere yo success something like that because ntiyajambwira ngo urumva ngo kwezi nzoguhemba ya no ariko naramubwira ati jefse amasharge kanaka you know. So rero arambwira donc tukitangura arambwira ati okay nacho nzogufasha you know ngati ariko we banza ukiteka rya kazi ibyo bintu by'ubushumbaliste you know. Yaragufashije donc no yaramfashije kugira ushobora gukombla ito charge zo muhira ego yaragerageje ariko arabona ati sinabishobora you know. Harageze moment avuga ati yo yarabigerageje nibaza ko tanukwezi gusamate carabivamo yarabigerageje aravuga ati bombo classman namazike beza akamubwira ati bombo classman izo bintu byose nobivamwo you know. Then rumva ntizari koroha kandi nanje hari amasharge kanaka uvuga ati si yandi nkumva ngo ndayahunze hari ibintu usanga n'iby'ubuzima busanzwe you know ikintu ufise gukora no gufightinga kugico kintu. Nice one. Ivyo nera kwemerera bya muri contract mu mwasinyaniye. No ni bya muri contract abo ni bya bintu uvuga ati kugira basi ubu bibe birakoroheye reka tubikora uko then amaze kubona ko bitaza kumworohera rwo tereka rero ndagusabira akazi muri Tuguma. Wacyuja muri Tuguma rero. Okay. Niyo ko cyasabira akazi muri Tuguma bwa ati maybe ngaha bizokorohera kabisa you know kandi ngani muri Tuguma ndova ko ari muhira yavuze ko ari ni muhira bizokorera no kubandanya ukorana music. Nice one. The day sinya contract nibaza ko contract twarahuye ndamubaza nzanane n'abagenzi banje abagenzi banje nawe nyine araririmba yitwa Necklace tugiye twari muri gang imwe n'undi mu type yitwa Berlin afotora you know twari babiri then abo bantu nigiye nari mu journalist nibo bantu twaba turi cyane you know
ariko bakambwira ashobora kuririmba sasa wende nini nigenda babwira ni za Alvin nabona hano uja ati ngende barambwira ati man kogota ahubwo watetse faster, you know. And then nari nshaka rero kide gihe ijya contract yari yampaye nashaka ko basi nza kwisinya abagenzi banje bahari bangisha inama iki kandi twarajanye ariko hageze kugira contract ambwira ati turi mu vy'akazi aba nawo bazanye gute banje baragenda turumva nyene n'umuntu nyene ntabimenyere navuga ati ahubwo ngira nakoze amakosa ariko mu bisanzwe iyo nari kubona agiye gukora contract nakiza kubona aje nyene n'umuntu basi ko bose bari bamenyere ibintu vya industry you know byari kumfasha ariko turabizi manager wanje ari usanga hara arahara sana yaragoye umwanya wo gutwara contract mu isome uyisubiremo contract novuga yuko ntago nigeze ndayitahana muhira ntabwo nigeze ndayitahana muhira gusa kubera yuko nari naje nyine abagenzi banje ndavuga ati abagenzi banje ndabizeye kandi muhira deja twagiye gusinya contract no yabanje kuza muhira before sinya contract yabanje kuza muhira baravugana na mama aratemera ko sinzi ko mama wanje nayo ngifite ko madute ko ashaka kwanta kandi ntabwo ati jya kwiga university naye ngasamere cyo bitso izo bintu you know and then ndavuga ati je ntaco nzoyiga ndiko ndakora umuziki nabandi barabikora you know so nibaza yuko yabanje kuza muhira and then baravuganya maze kuvyemera ngeze ma contract nigeze ndayibaha no yaciye kuri waronse umwanya wo kwisoma nk'intu gasubiramo neza sawa kabos ikintu mu ndakivuga akagira bizarre siko je ntabwo nzi igifaransa you know ntabwo I'm not better in French you know but in English I can try you know yaba ari mu Congereza maybe ariko mu gifaransa vraiment urasomera ibintu ukabinsigurira muri ico gihe nk'ubu ntibanze nk'ibintu birefu nyine ati mu contract harimo ibintu birebi ariko kandi ico gihe muri lavage harimo umukobwa yari umusekretary wa lavage gihe niho yarari hariyo n'ujya banda ico gihe twasinye mengawe yasinye imbere yanje nimba tutasinye rimwe n'undi muntu nyene wo mu director nyene yawe yadufatara amavideo tugiye tugitangura and then niwe yarahari niwe yansiguriye arambwira ariko muri contract numva umenga ego tugiye mu kazi ariko numva umenga ahanini ni support parce que muri contract nta bintu vy'amahera ngo pourcentage nta bya birimo urumva ziga vyose twabona ku ma YouTube channel yawe na pourcentage wakuramo but you know account wari ufise wowe ni manager yarayifise you know so okay novuga yuko je narasinye contract nta bintu vya YouTube mugiye muri iyo myaka twari twasinyiranye iyo myaka ni yahera okay iraheze twakoze mugiye nashatse kubandanyana namwe naho bizica bigenda gute ko umuntu asinye contract abasinya mugiye abavuga ati iyi myaka nzoraba kundi tuzokorana n'aba bantu ndabona vraiment bitariko biragenda nkuko nari ndabishaka maybe nzohitamo nikorane je gisha inkorane n'abantu donc izo bintu zose muri contract ntabyari birimo cyari gihari gukorana itariki nta bintu byinshi zari muri contract and then je nabona umenga ni bisanzwe bagitangura music abona umenga ni bisanzwe ariko ukuntu ugenda uramenya ibintu ukuntu ugenda urabona abantu ukuntu ugenda urayaga n'abantu babimenyereye uratinda ukabona ati hari ahantu nadekonye jewe uratinda ukabona harageze moment wicara ukicuza impamvu wasinye contrat yo muri Lavage Entertainment hamwe na Alvin Smith sinituje contract nituje ko hari ibintu kanaka bitari birimo nk'ivyo vy'ama account bisigure ko wewe na entre nimwe wagize muri 2 ans yawe na entre nimwe ivuye muri management wigeze winjiza na kanoti na kamwe wigeze winjiza akavuye muri management bivanye n'akazi wakoze ego ariko naho then okay be real please isanzo go deep novuga ko
hariyo concert batari zibiri nigeze gukora canke nk'umuntu hagataho kirege cagataho nibaza ko aho hantu ariho novuga ko noba nararonse amahera ya label and then kandi sinamenya ngo umuntu yatanze amahera sinamenya ngo urumva je baraguha pari wawe baraguha tu kandi uryohe gutaryohe go that's no cyari ikibazo ca uraba satisfied y'amahera baba baguhaye boss bro nibaza yuko sinzi ariko nibaza ko abantu bose bari muri label kubera label amafaranga aje baharura ibintu byinshi sinibaza ko ari umuntu ashobora kuba ati calling the proud I don't know bivanye na stage but for me nope big no ariko navuga ati ubu tashaka turarondera izina ariko nyene kwako ni nyene gasanga nk'umuririmvyikazi mugenzi wawe kugira ati Javre nuzi YouTube channel yawe amahera yinjije Javre basaba na accent yimi I try naragerageje gusaba basabye accent basi yo gukomanta umuntu yagize commentaire kuri YouTube channel yanje Nice one. I'm sorry. Ndumva yuko uri haso izi 2 years kabisa warapambanye byatari mugabo uko biri kose ni contract wasinye so ni contract. Ni contract. Mugabo ikintu nifuza kumenya Alvin yaranditse yuko nimba uvuye muri management uri sonse kumusubiza 8 million. Kandi nabyo bigeze umubwira ko ushaka kuva muri management. Kuko utigeze umubwira wagiye ko straight uja kwandika ku social medias ya uvuga yuko utagishaka kubandanya amasezerano yawe hamwe na Lavash Entertainment. Ndavuga iki? Ikintu navuga hanini nuko ukuri ego basi naho ushaka kwihenda naho ushaka kugira iki basi je nibaza yuko umuntu arinze afata decision dufate basi kwa ni ameze abiri cyangwa dufate basi kwa ameze abiri cyangwa ameze atatu siko ariho nagiye gufata decision ntabwo nashobora gufata decision ata mpamvu kanaka iyo confidence sinibaza ko hari ahantu ari kwikura kwandika cyangwa kugira ikintu kanaka ati ndahise mwibi ata mpamvu iboneka ata mpamvu iri real so ikintu je novuga ni giki jewe manager atarageza muri Kenya twarakominikana naho kuva hagiriye communication yaciba mal ciba communication mbi kamwandikira même week akwishuye kandi nibaza ko ivyo bintu vraiment sinigeze ndabibona je before message narayirungika ubwo nyene ikintu niye akaca yishura yabayishura naratangiye kubona hariho ikibazo exactement kiriye ikibazo nyene sinzi ariko ariko nkabona wewe abandanya arakora ibikorwa by'ibiro bikabandanya bisohoka ariko nkavuga ati erega byo biri bi serious igihe agaruka mu Burundi ni mwabandanyije communication neza nibaza ko igihe agaruka mu Burundi ariho naca nkora cholesterol niyo yari cholesterol naciye asohora naho nyene ntiyamaze igihe kirekire yaciye asubira kugenda then after that nibaza ko ari ibintu byaciye bitangura kugoreranira kumwandikira ibintu byinshi kabosi nibaza yuko ahantu hose haragoye gusa ari ibintu ushobora kwihanganira urashobora kwihanganira ibintu byose ariko ntushobora kwihanganira kudakora basi urashobora kuvuga ati ibi bintu ko ndavyihanganira ariko ndiko ndakora ukihanganira ibintu bimwe and then ntunakore nibaza yuko ubajije impamvu cyo kurakora manager niya kwishora mbwira ngo rindira ngo wait harageze niyo wait atakimbwira ahora so wasn't easy byari byoroshe ariko rero mumaze kubona umenga rero ibintu birabaye serious navuga ati erega umuntu ndamushimira cyane ko yampaye opportunity yo kwerekana impano yanje ariko ntushobora kumbwira ko impano yanje iherera ngaho nyene narayerekanye nakuye mwiki what's next nta kintu cyambere kibabaza umuvyeyi na wewe nyene kuja mu kintu hagira ikintu na kimwe basi muri iyo moment uvuga ati ico nari nshaka naragishitseko kucubona umenga someone ariko aragufatira like your dream easily uri kuragerageza kumutaho basi urabona
hari igihe then novuga yuko iyo baba bari muri moment akambwira ati Tasha ibintu bimeze uku you know ashaka kumutahura na muntu numwe yabura ibihe bitameze neza kandi yari kumbwira ati reka dukore solution yarigeze ndamubwira ati ikabasi jewe pambane nze ndakora utyo you know ariko sikuba ngo yari yabuze amahera canke ikintu ko nabona umenga bikubira ati basi dufashanye dukore collaboration ariko nigera nyishura and then ndavuga ati rero urazi rero ko byamaze kugenda uko nibaza yuko ninandika ko jewe nsezereye label maybe ashaka ukanguka avuga ati Tasha we kugiye bimeze gute tuvugane iki and then naranditse kabisa nayo numva ati man sinovuga yuko ngo ni kubera ngo hari abantu benshi bariko barandondera bashaka ko dukorana no ni kubera yuko nabona umenga hari igihe ubona umenga umuntu arafata ibintu very easily kandi ukabona umenga wara muri ino entertainment umaze igihe kiri utari kurakora birasubira kugusaba izindi nguvu cyane gusubira gukora basi usubirane wa muvuduko waruze nayo nibaza yuko muri iyo simusi nibaza ko yari kuba ari amezi menshi ariko iyo nkora neza nibaza yuko bameze neza you know so yeah and then ndavuga ati rero urabona rero sasa ko na message byanse ko nibi byanse ndagerageza ndabaza mwe babiri bavuga ati sasa rero wowe it's up to you ndavuga ati sasa rero ikintu gihare reka rero menyesha abafana abakunzi banje abakunzi b'umuziki ndundi ndababwire yuko bitagikunze kuko impamvu zo kudakora je ndabisubira mushaka kwihanganira ibintu byose ariko sishaka kwihanganira kudakora kandi ariko ndakora gafunikije sai kurakora ko igihe wakora agafuka arinjira ko ata account nimwe wari ufise iwawe nkuko nabisubiyemo jewe novuga yuko ziriya account kuko nasabye access barazinyima and then navuga ati haragiye nshobora kuguma ndabimusaba akaguma abona umenga shaka konona ibintu nshaka kugenda canke iki ndavuga ati maybe ko ndiko ndakora atana ahantu bigiye ngira hazogera igihe yampizo access agira ikintu none ubu gusavye miliyoni 8 8 million kugira shogwa YouTube yawe wipanze gute gusubira festival ushaka gutanguza YouTube yawe shasha canke 8 million uri ready kuyatanga hama okay navuga yuko je izo 8 million ariko arasaba ntago ziri muri contract ntaziri muri contract nta 8 million ati ni washaka kuba free utoriha amahera kanaka canke akaharura ama dépenses yagize kuri wowe kuri bijanye n'ama clip video audio okay maybe ariko ko nagiye muri lavashe nizeye yuko okay hari ikintu yakunda kuvuga ati je ndiko ndagufasha kubera nje bafashije sinibaza yuko abantu bamufashije bose baje baramwishuza ati ukora uko bigenze uko nibaza yuko ikintu yari gukora nk'umuvyeyi nkuko yagita umukobwa wiwe yari kunyegera basi okay yaradekonye nk'umuvyeyi yari kunyegera akamvugisha Tasha bimeze uku something like that aho kucabona je nagizisha vu nkandika bijya bintu we nawe gashazari deep yaza yanigatira zirero sasa ni miliyo na amahera arashaka kwerekana yuko ata relationship yigeze iba basi nk'abantu bakorana like you know ni ibintu nyene je nabonye umenga ni ibintu biri bizarre kucuza wandika umuntu urazi ko ari wowe ufise amakosa already gute uza wandika ati jewe rero urazi shaka ya utayama yes na gwa account zawe kwaduka you know ego maybe zo email zashobora kuboneka cyane nkazitanga you know ibintu byose birashoboka rega kabosi ku muntu akeneye gukorana na Tasha Oda cyangwa abantu twovuga ko wowe bashaka gukorana na Tasha Oda and then ku muntu afite target nini ya cyane ariko bakure kuri izo 8 million nibaza ko itoba ari big deal ariko kwizo 8 million zitari muri contract zo ziri hagute ko jewe igihe yari hayo ma video je sinamenya ngo video irishangaye sinamenya ngo yarishiki sinamenya studio nangahe ayo masharge yose wewe yimviriye aravuga ati reka nandike ino 8 million yose je nta namwe byanditse ati wa konsomya ya we ko muri lebo nyimugiye muri studio hatigikanywe ko yandika studio warishaya ikintu ni video naya don't kubona ibintu zose ku bimeze then I didn't see anything. Nice one. So
reka ndaguhe challenge mu kurangiza kino kiyago cacu ni we listen we don't judge. We listen. We don't judge. Kama kawa. Shaka umbwira ibintu wowe waraciyemwo muri management yawe twebwe tutazi and iza ko ari we listen we don't judge. Jesus. Guys, we listen we don't judge. Biherera ngaha nyene ku makamera imbere magazine kiganiro cha hangout. Let's go. Juste ibintu bitatu ibisanzwe si byinshi. Reka ndaguhe bibiri basi. Take your time, take your time, take your time, take your time. Let's go. By the way, tukaturi kumwe na Tasha Oda mu kiganiro cha hangouts gica misi yose vendredi kuri imbere magazine chaque Friday. Every Friday kuva 17h niho ikiganiro tukidroppinga. Ndibaza yuko we listen we don't judge yacu wahejeje. Take your time, take your time, take your time, take your time. Yes, the place turi ni jirani ahangene mu Kabondo aho uza gusanga hariyo location imeze fresh sana ugasangira n'abagenzi bawe ibi bikamera fresh sana. Okay. Icambere. We listen. Don't judge. Let's go. Kabos, good. Try your best. Bibiri gusa si byinshi. We listen, we don't judge. We don't judge. It's okay, it's great. Yeah. But with my moment, arashobora kubifata ukundi kuntu. Let's go, let's go, let's go. Yeah, kabos, ndabyumva. But, muri situation ndimo, maybe, you never know. You never know. Ikiganiro ca mbere kandi si ca nyuma. Yeah. Maybe ninaba navuye muri ino situation nzoba ndi free yo kuvuga everything, but kubera ndi muri ino situation ashobora gushaka kuvuga ati ko ndagerageza gukora, you know, something like that. Got you. But kimwe gusa sinzi ko abantu bose bakizi. Kimwe gusa, yeah. We don't judge. Novuga yuko abantu bose barakizi ndaciye. Kitubwire. Jena chonsi by the way. Nuko sorry. Nakupenda sivisi. Oh yeah. Itemwe akantu gatoya. Yatwemereye kamwe ikintu kimwe gusa, so feel free, let's go. Let me try. Imagine. Siya Tasha. Let's go. We don't judge. Okay. Yeah. Okay, ni kimwe gusa nta coco. It's great. Nuko je ntayinemereye kwandika. Je narandika indirimbo, then bana kubera atari like then je dafise n'indirimbo. Kandi nibaza ko nayo mu kintu cyatumye kwanza tutumvikana ko naco nyene kiriko. You know. Je ndashaka kuba songwriter. Yeah. Okay, nta muntu abura idea ugiye muri studio ufise idea iwawe, you know. Ariko hari igihe kigeze kumbabaza nari mfise collab n'umuririmbyi. Ako cyo tubona umuntu yandika. Siwe ntiyarazi kwandika just lens. Okay, je nari kwandika ariko bari banyizeye. Nyene ko nshaka kwandika, you know. And then iyo shooting ikirahomba wamuririmbyi arashavura kandi vraiment nibaza ko hari ikintu kinini cyane. Yari kumfasha muri no carrière yanje, no, ariko kubera umusongwriter bari barindiriye umusongwriter abasongwriter baziko hari igihe nyene usanga nko batabaranashwanye je nkamurondera ko sanga niko numvikana, you know. Sasa rero naragize na ico kintu carababaje ku buryo mvuga ati jewe rero urazi je nguma nandika indirimbo ijana baravuze yuko if you try finally ico kintu kigishika, you know. Then naragerageje ndandika indirimbo nyinshi kabose kuri ico kintu ndavuga ati singeneye yuko hazogira ikindi kintu, singeneye yuko hazogira igihe umuziki wanje wononekana ngo ni kubera hari umuntu kana kayora yandikira Tasha Oda atagira. Nice one. Yeah, novuga ico ko we don't judge. Ndagushimiye cyane Tasha mugabo, one of my favorite song unda cyane Delila. Please. Avuga ko ndi Delila. Gufatishije code. Nyegera baby. Let's go. Now I can't deny.
ndagufata ugatuza imishatsi ije nkaduza Samson come close give me love iyo nagufise tunama mu mbeho sishaka kugenda I wanna stay by your side hey oh baby la 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 sishaka guho let's go man uziko kwa bosi ari we listen cut sishaka guhora igihe turiko digaderira niho yarari kabisa kandi kabosi niwe yavuze ati ari ahantu yavuze duhane ahantu twahanye baby la nakacaririmba you know niwe yatanze iyo idea cavuga ati none kumenga byoryoha nabwo mudaririmba je ngende avuga ati byoryoha gire muragashiramo kandi kandi ararenganye gusa numva ndavuga ati yararenganye gusa ndavuga ati umwana kandi wosanga ufite impano tushimuze kandi wa manager wawe Mugabo abari turafite akawufre basika delila please akawufre daga feeling ajata baby naho bari kure zojane umbera Samson nanje ndi delila tuzogera kure no mu busaza You're my sunshine, nzokubera delila Samson uramuronse none byarangiye ari bagomba ngambanira ariko ndi delila Yes, grand merci kwa dukurikanye du début à la fin ndakubwira ati kiganiro ari hangouts hamwe na Tasha Oda right now nakiri muri management ya Lavash Entertainment mugabo ndi stress atayoko urakunda umuziki wo Burundi urakunda gushikira abaririmbyi mu Burundi let's support her yaje muri music atabimenyereye avuye muri management so still aracari mushasha ukuntu so tumwereke support urukundo tumupushing kuko ini talent dufise nitwifisha ubusa grand merci Tasha okay thank you so much urafise ikintu ushaka gusharinga n'abakunzi bawe n'abarundi muri rusangi you know basaba abarundi abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Tasha Oda nukutanta kwicizere parce que je nyine simba nande sindadakaza icizere kubabwira yuko atakintu na kimwe gyari coca intege you know so bashigikire then imbere ni heza and then Kabos, thank you so much. Always welcome. Una enjoy. Hadi wala wicara ukaraba hangout zacu kavuga ati kigipiti. Sana tu. Nice one. Sasa ukuntu hangout ya mihera duhera kuri rya camera ya hari yange sivyo tugira gatatu tugira pop tuvuga Tasha Oda. Okay. Ready? Amangana nacho tuvuga hangout haya nacho tuvuga Kabos for real. Okay. Are you ready? I'm ready. 1, 2, 3. Pop. Tasha Oda. Pop. Hang out. Pop. Kabos for real.